Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana ahereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barirya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya mudukurikirana muherereye ngaha muri Afrika, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Tanzania, mu Rwanda, muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Nduwimana Jean Claude yari umukukuruke mu gisirikare c'u Burundi. Abamwegereye baravuga ko yari amaze nk'amezi 3 akukurutse yonyine. Avuka ku Gitaba muri komine Rutana, intara ya Nshasha ya Burunga. Urugo rwiwe ruri muri karitiye Busoro, zone Kanyosha, komine Nshasha ya Mugere, intara ya Bujumbura, ntara nshasha. Ku munsi wa gatandatu heze hari kw'igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa Ruheshi 2026 mu masaha y'igitondo, bamwe batomora ko hari nk'isaha 4 Jean Claude Nduwimana yavuye mu rugo. Hariho itelefone imuhamagaye, abiwe bavuga ko yagiye kandi nk'uwugiye muri siporo, yari uwuca agaruka imuhira, ariko kuva ubwo ntarasubira kuboneka. Telefone ziwe zirazimije, abiwe baratabaza ko uwomenya icashikiye uwabo yobatabara bakabamenyesha. Ubu kuri kino gihe rero Nduwimana Jean Claude biravugwa ko yoba yaranyurujwe n'iperereza. Uyu yari umukukuruke, aho yarakukurutse nyine mu mirimo yiwe yahoramwo. Ibintu bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ko kama kandi tubabwira ko tuje mu migenderanire na politike, aho tutarashika ngaho twababwira ko Majoro Bukuru Bernard yararongoye, yari umwe mu batwaye ingabo z'igisirikare c'u Burundi FDNB muri Congo, yaraye ahasize ubuzima hirya y'ejo muri izo ngwano nyine ziriko zirabera ahitwa Minembwe ni muri Congo. Bikavugwa ko abarundi bariko barahasiga ubuzima, ngo bari bafashe Minembwe, none abagwanyi basubiye kuyibirukanamwo. Ibintu vyakomeye, intambara zasutamye ngaho muri Congo. Haribazwa ikungene abana b'u Burundi bariko barahonera muri Kivu ngaho muri Congo, mu buseruko bwa Congo. Aho rero vyanatumye duhita dufatira ko twinjira kuri iyi nkuru ivugwa mu migenderanire n'amakongo, nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye afashe urugendo rumushikana i Kinshasa. Yagiye i Kinshasa muri Congo, aho yagiye kwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fashe atwaye ico gihugu ca Congo. Hari vyinshi bafitaniye, imigenderanire myiza hagati ya Varisito Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi, imigenderanire itavugwa kumwe n'abantu bose, kuko biboneka ko atakindi bariko barategura ari ingwano n'intambara bariko barashoramwo abasirikari b'u Burundi. Benshi ngaho baravuze nyine kuri runo rugendo, aho Varisito Ndayishimiye yaraherekejwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye.
Varisito kandi yama avuga uyu mutegetsi ko ariwe mutegetsi w'igitangaza cane, igitangaza cabonetse muri iyi myaka 6 amaze ku butegetsi, kuva Rusama 2026 yari yabivuze kuri stade Igitega, hari kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi 2026, yabisubiyemwo i Muyinga muri ino ndwi iheze, aho yari mu gikorane yari yatunganije co gushimira Imana no kwerekana ko ngo imyaka 6 ayimaze ku butegetsi, ariko ariga gutwara igihugu, ko abivuga akabisubiramwo kenshi cane, mbere n'imitsi ikaranda. Boba abarundi batumva canke ni y'amaso akunda atabona neza? Varisito Ndayishimiye yarashimiye abantu bagera kuri 4, yarashimiye umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, arashimira Daniel Gerard Ndabirabe, arashimira General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, yarashimiye kandi Prosper Bazombanza icegera ciwe, ariko vy'akarorero vy'agahebuzo yarashimiye umukenyezi wiwe nyene Angelina Ndayishimiye. Burya abarundi barinumira, yamara barabona vyose ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu c'Uburundi, uko abantu bamera mu maso iyo bino bintu bariko biravugwa, nibwo butumwa buhambaye buba barushije ko guha Ndayishimiye kurusha amajambo yose ahavugirwa. Iyo Ndayishimiye avuga amajambo mwene nk'ayo, abarundi ubona ko bijima mu maso nk'uko bigenda bishikirizwa, ariko Varisito Ndayishimiye ntaco abona imvo n'ukungene abarundi bamera nyene iyo ariko arabivuga, ngo nawe nizo mvo abivuga imitsi ikaranda, kuko aba azi ko abwira abatumva, ababona ko ivyo Ndayishimiye abesha amenja vyose vyatahuwe. Nayo ntitwogenda kandi tutababwiye iyi nkuru y'ukungene ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko bwaraye bushinze iradiyo, iyo radiyo ikaba yitwa Rondera FM, bayishinze i Ngozi, ni umugambi w'ishirahamwe Bimenye Burundi risanzwe rirongowe na Tade Nzigamasabo. Uyu Tade Nzigamasabo azwi cane mu gutunganya ibiganiro vyigisha urwaruka hagati y'amoko ku rugero ruteye ubwoba, akabikwiragiza ku mbuga hwaniro. Biranashoboka ko uyu Tade Nzigamasabo ngo yoba anazi vyinshi ku mbonerakure yinyegeje inyuma y'urubuga Murundi Cakenge. Uyu Murundi Cakenge nayo ni imbonerakure ikoresha runo rubuga, yaruhawe kugira ngo imaramaze abatavuga kumwe n'ubutegetsi, igwanye abatavuga kumwe n'ubutegetsi nyine bwa CNDD-FDD. Aho acyoza yumvikana, acyoza ba Pacifique Nininahazwe, agacyoza ba Eric Nyandwi, agacyoza ba Alexis Sinduhije, agacyoza n'abandi bagiye batandukanye. Biboneka ko iyo mbonerakure naho yinyegeje itigaragaza, ariko ko yatumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD aribwo bwashinze rujya rubuga Murundi Cakenge.
Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye naho butaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba mwubahwe.